Eh, amahoro y'Imana, abantu b'Imana, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, turabakunda gose cyane. Imana ibahe umugisha kandi bahezagire. Maze iminsi ngwaga gukora nawe babwiye ngaha. Kubera ndabona ko ibihe biriko birahinduka, ndivuga intuze imbehe irimo igaruka. Hari igihe hashushe wanda akabeho rero kagarutse hanze mu gihe akabeho kagarutse. Umuntu atangura kuma mu muhogo kumva yasaraye n'ibindi najya nuko nyine kuma gusa, ariko ndiko ndahekenya amajinja amagingo n'intuze n'indimu. Ibihe birakunda kubishisha jewe. Okay, gato nari ngo manyuzemo akantu ntatebeje cyane. Kabano barundi barimo bakubitara amagumu b'abarundi bari muri South Africa. Ndabizi ko muza kumbwira ngo none ngo bimenye gute, ndakabumbisha mu kanya, ndakabumbisha muze kumviriza ibyo bazi ko bari baravuga, ndababwire n'impamvu. Ariko hino yuko ndakaje kugira ngo ndakabumvishe mongere mukarabe neza, nagomba gatoya isubize no mwana muto ngaha mutoya ko no mucuko acakina no mucuko w'umwana iza guca ngena ndabihuza n'ibintu ngomba kuvuga muri video. Hari impamvu, hari reason, hari impamvu ndayibabwiye. Murabizi n'inshuro nyinshi jewe twama tugwana n'ubibona ngaha imbere ngaha nimba ari Eric Nyandwi ngaha. Bamwe muri mege mupfiki none mupfiki. Listen, ndagomba muzengurura ivyo bitwi vyanyu abama mubaza ngo mupfiki. Ndagomba muzengurura ivyo bitwi ndabisubiramo kabiri. Ndagomba muzengurura ivyo bitwi ndabisubiramo gatatu. Ibitwi vyanyu muzengurure neza mwumvirizo. Je ntabwo mfa kuzara umuntu ngo ndiko ndamuvuga uko nyene ata mpamvu ihari. Sivyo muravyumva neza? Jewe ubwanje navyemeza ijana kwijana, nigera matasi kandi zakobana amataga muri iyo mpamvu. Ikintu giwe ngo wahanya ni ivangura n'ubwoko. Muranyumva cyane muvyumva. Ndasubiramo ibicucu bicudika hamwe ntuze ngaha Eric Nyandwi muvyumva. Ico jewe dupfa n'ubwoko. Ivangura y'amazana nta utabizi. Ndibaza ko guhera uwo munsi muvyumvise ejo sinzobona ikigoryi c'umugabo ngaho n'ubwanwa kigarutse kivuga ngo mupfiki. Je ntacyo dupfa n'umuntu, ikintu nanka n'amavangura. Amavangura ntabwo yigera ageza abantu kwiterambere. Mucyo muvuga ngo ndimo mbabeshera ngo ngo simvangura. Reka cyo ndabibereka ubunyene mbere kwanza. Ubunyene cyo ndabibereka. Mu bisomere ngaha. Murabona yuko ejo nanditse ibintu bijanye n'ivy'ubukire. Abantu bakize batanyuze mu mashuri bagarukaho mu nyuma ko bareko bavuga ngo inkandagira bitabo. Iryo jambo cyo ndarisigura. Ujya ni byiza yo kubona ikintu kagisigura. Impamvu naragisigura kubera ko twebwe hari abantu tugaya ngo inkandagira bitabo mugabo dusumvye ubwenge. Hama ikintu ugiye kubwira umuntu ngo inkandagira bitabo ubugomba gukorera ikisabwa gisabwa ibintu by'abantu bize. Ubwo mu muhe banki ayobora. Urumvuga mu muhe banki ayobora aho wabimubaza. Mugabo we nta banki ayobora ubwo mumuhe wambaza ngo wize ne bagomba gukubwire ngo aho yize we bice bikumarira iki. Niyo mpamvu jura bisigura. Maze kuza muri ubwo buryo nababwiye nti raba ahantu vyanditse ngaha kuri Bill Gates berekana yuko Bill Gates afise miliyaridi z'amadolari zigera kuri 124. Ivyo nivyo abantu bashira kareka amafaranga arafise. Kuko muri twese nta muntu yabonye muri banki ya Bill Gates. Yaba jewe yaba Eric yaba nta muntu yabonye muri banki ya Bill Gates. Mu nyuma nagiye marayo kare ngaho akanyene ka Nyandwi ngaha kano kana kanje gato nyene tugabasoye turahugura mu mutwe. Kandi ngaho kara postinga ngo raba ngo ntabwo yize ngo si miliyoni ngo 124 ngo ni miliyoni ngo 101 ngo billion 101 ngo nibicerera. Ngo yarabeshe muri cyo bisigura kubesha. Ngaho dusuye kuri Google muranga ngaha ruguru hari Wikipedia yerekanye imiliyoni zingahe menga imiliyoni bari 115 miliyoni billion 115 z'umwaka nye n'umwaka turimo. Ahantu babigiye hejuru ya bya bindi Eric Nyandwi yazana. Genda ngaha epfo murabona ahantu Fox Business banditse yuko afise miliyoni 110 miliyoni 110 z'amadolari. Bitandukanye na vya bindi Eric ngaha yazana.
mugere mu ngaha ku rundi ruhande nuko nyine bitandukanye bya bundi Eric yazana none nanjye ngena mutwe ngura ikijuju no ibi bintu vya internet vya amafaranga nta uzi ezagira ukwangana ninda muri mega yabonye muri banki ya Bill Gates ibi none se abantu bavyandika mwibaza ko ari Bill Gates yaje byandika ngo ofisa ya nana mugabo ico tuzi point y'ikintu nuko tuzi ko ari n'amafaranga rimwe na rimwe none ubuko tubona ngaha muri za ibindi ndaberetse biri hejuru y'amafaranga nyandwi yerekanya ko yo kuri Google twemerende duhakanire je nshikiki juju nabacikiki juju Google cikiki juju Wikipedia ari ibi nivyo ngomba kubabwira ngo hari gushwanira ubusa hari gushwanira ibintu bitagira umumaro hari ukwigira ikigoryo ukikura mu bwenge ibisi ibintu byo kurigoma abantu baraterana abajambo nije nayo ngomba kubereka ndabibabwira n'imbere hari ibintu bitabikwiye ko muri goma aterana abajambo kwereka bari ibintu vy'ubwana vrima abana vrima babana bigaba bigaterana isoni me point yi poster ayihejeje mugenda mu bisomo ko yavyanditse biringa arangira igihe fyacu avuga ngo ibi byose ngo arangwa vyandika kugira ngo aryohere ubwoko runaka you see bya ni mabwira yuko ngwanya mwabicucu mu vy'ibigoryi ngaha mu bisa amavangu none ibi vy'amafaranga vy'abo muri Amerika vyari bihuriye hehe n'ubwoko musube murabe hano hasi yavyanditse hano hasi kanyuma ababisomye mwabibonye ngo avyandika kugira ngo anezereze ngo ubwoko runaka yagomvye kuvuga abatutsi uko nico bamora yagomvye kuvuga abatutsi ko murazi ko jewe ico namwankira ari uko azana ivangura ngaha avuga ngo inyenzi yararebe ivyo nta nubwo tuba dukwiye kubivuga turi hano tuba dukwiye gukora ibintu vyubaka abantu ntituba dukwiye gukora ibintu bisambura abantu none uwo muntu haza arobanura ivangura naje nimo ndarigwanya ninde muntu Imana ivuga ngo wenda gushigikiye Imana bashigikira umuntu afise ivangura murabe ngo avyareka kugira ngo anezereze ngo ubwoko runaka babatusi amazimisi ngaha ari karantukira none ibintu byo muri Amerika bihuriye he n'ubwoko bw'abatusi mumbwire bihuriye ko muri n'ubwenge mwebwe ngaho ibi nivyo ngomba kugwanya tubigwanye twivuye inyuma ivy'ubwoko ivangura ntabwo vyubaka birasambura bino ndaze kubibandanya gatoya mbanje kumubisha iyi video cyo ndababwira ari ikintu kimwe ndazi ko no musi muza kuwunge wewe ndeka ngubangurukanye wese wamutanya kumama abandi hagiye ngumu rero zabaye ubupanga ngira ngo muravyumvise kandi muranavyiboneye hano nkuko ndabiberetse n'abarundi bari muri South Africa ejo hari hirya ejo batatu muri bo barishwe kandi bikozwe n'abarundi bagenzi babo babadodobereje baburi muri bo barabadandaje maze baganira n'aba South Africa bacabaraza barinjira babaka amafaranga babibye amafaranga barabarasa Marazi ko abarundi benshi basigaye bapfira muri South Africa muri ubwo buryo nyene ntabwo ari ikintu gishaje nabwo bitangaje niyo mpamvu ejo nababwiye nti ukabura umurundi uriyo wirinde kuzurizigira abarundi bagenzi bacu kubera ubu barahindutse ariko hakuru ikintu nagombye kudoma ko niki mumbabarire ko nakano kantu ndakavuze jewe ntabwo nzi ubwoko bwanje sinzi uwo ndiwe vy'ubwoko ntabwo ndabizi ubwanje for myself hari abantu mbona baza ngaho bambwira ngo umuhutu ngo wikijuju ngo bagiye kwifatanya ngo n'abatutsi amarimo narimwe bano barundi bene wacu nkababaza nti umuhutu w'umutusi bijya bugaragarira kuki ukumva baguma bagarukana ngo ibyo bizuru hama je nkace ndababaza none mwe muri kumwe nabimbwira murabaki ngo twe turabahutu twiyemera mwaje sinavyemera kwera ko muri muno bihugu n'inkanzandire mu bise basora ngo abatutsi ni beza ngo ibisondire mu n'uburofu ngaho nabwo nazemera je ngaho rero muri kuri izo mpamvu
je rimwe na rimwe naje nkaca ndaba mu bindi bihugu nkabona bari n'amazuru manini ya mugabo simana ko bitwa abatutsi n'abahutu nkaca mbona ko ari kinyoma ari propaganda yonyene bazanye. Ariko nanje nca ndagaruka ndavugane nimba umuntu w'amazuru manini yitwa umuhutu dufatiye kuri ivyo vy'i Burundi no mu Rwanda, umuntu w'amazuru manini aba yitwa umuhutu, rimwe na rimwe hari igihe mvuga nti wana je ndifuza vraiment ntagira amazuru manini no kwitwa umuhutu. Nimba ari muri ubwo buryo, nimba mvuze nimba ari muri ubwo buryo, ndifuza nti aya mazuru manini yo nari gupfuma ndayakuza kaba mato sinitwa iyo zina basi, nimba ariko bitwa umuhutu. Kubera yuko je maze kubona ibintu vya hane wacu Burundi no mu Rwanda kuri benshi natari bose, ndakeka yuko iyo ufite amazuru manini ugaca muri wewe hajyayo ivangura ry'ubwoko ucucika ikigoryi nyakigoryi. Ibyo ariko ndavuga ucucika ikigoryi nyakigoryi, sinzi waye, ariko ndemera ko abantu bafise ubwenge butandukanye ya abantu turiye mu kuntu twatandukanye. Hari abari n'ubwonko bukora cyane, hari abari n'ubwonko bukora bugufi, hari abari n'ubwonko bwihuta, ibyo biratandukanye. Me kugira amazuru manini ugaca wishiramo ivy'ubwoko ngo je nitwa umuhutu, ndakeka yuko bica bijagaze bitekerezo mu bwonko gatoya, kuko muri bo bavangura muri ubwo buryo sinigera mbona umenga hari ikintu gishasha bazanye. Dufise ububirigi, hari abarundi bari mu bubirigi, hari abarundi bari muri Canada, hari abarundi bari muri za Belgique no mu Bubiligi n'ahandi umenga ni habiri cyane no mu Faransa ya sometimes. Muri ivyo bihugu hariyo abo babandi benshi numva bita ngo abatutsi ngo bamazuru matoya, ndababona b'abarundi bariyo, abo bariyo maze kubona bayo mazuru mato muvuga, nta ngwano mbabonamwo, nta kajagari mbabonamwo, nta nduru mbabonamwo, nta ngumu mbabonamwo, nta biki mbabonamwo, sivyo? Kandi aho hantu nta n'inama ndahabona ngo inama ngo za CNDD-FDD, inama z'abadede, ntabwo izo nama ndazibonamo cyane. Ho muri Canada ho no gutinya ngo batinya kujayo. Muri Belgique ho murazi yuko nibishoboka bagenda baravura niyo bagiye gukoresha inama yabari yabahungiyeyo. No mu Budagi sometimes si cyane mu Budagi, ariko mu Bufaransa na hene nuko nyene. Niyo mpamvu muri misi isize mwabonye akanama kabaye kaba diaspora mu Burundi, haza umugore. Uyo mugore avuga ngo urumva ngo harabatutsi ngo bari muri Canada ngo bishira hamwe ngo bishira hamwe ngo bagatoza amafaranga ngo gatoza amafaranga ngo kandi menshi ngo bazanira imiryango barabara n'ibindi byinshi. Ya ni vyabandi ariko ndababwira nyene. Bano mumvuga ngo bamazuru mato nkuko mubivuga mwebwe nyene ngo vy'ibikini bikini mu vyivugira ngaho. Mind izabo ntabwo ari mind zo kugwana bapfubusa nk'ibi nako nababwira kuri Nyando. No. Muri mandi izahabo baganira ari ibintu vyubaka. Mugabo bene aba b'amazuru manini ya bonyene ubwabo nibo bicana, ubwabo nibo basubiranamwo, ubwabo nibo batukana, ubwabo nibo bacinyijana, ubwabo nibo basubizana hasi, ubwabo nibo basuzugurana, ubwabo nibo bagiranira ndambi. Ewana utene imbere bati subiza hasi. Naso bamuna ngaho na Nyando ngo bazana uburofu butiku burofu ngo narize politique. Ariko mugene murabe Pacifique ni nahazwe, mbari Pacifique nyene patch ni nahazwe mugene murabe ntabwo usanga kisha zari mu matiku n'abantu naho mwasubiza musubiza na rimwe, ntabwo yamako mu matiku mugabano bahandi b'amazuru manini yankanje ni all times. Mugamu kuvangura nibo bambere. Dise muri bano bingumu rero ahantu mubona yuko hagira abadede always wamuhasanga ikibazo. Hano usanga hari n'abandi b'amazuru manini benshi. Mwumve ntabwo abari bose cyane ndavuga yuko cyane twegi Burundi muri bino bintu by'ubwoko murazi ko bakibishira imbere. Rero bavyumvira cyane bugaca bituma rimwe na rimwe bibagira abasaza. Mugabe usize ubwenge ku gihe usanga bibi ntari ububeshuka mu muntu muzima mu bandi. Turavise benshi b'amazuru manini b'abantu bazima bariho batekereza neza.
problem bishe bijamo na politiki bica biba mase mu mutwe. Rero mugere murabe nko muri Amerika hari amazuru manini beshi kandi abadede baruzuye muri Amerika. Mugere murabe muri mu Buholande ni gatosi cyane mu Buholande muri Australia Australia huzuye impunzu nyinshi z'amazuru manini bafise n'ibivangura kubi beshi bavuye mu ntuze mu makambi. Hanyuma mugere muri Tanzania, mugere muri Zambia, mugere muri South Africa, mugere muri Kenya. Ni bantu bwa muri navuga mu Rwanda hateye nko mu Bufaransa, hateye nko mu Bubiligi. Nta bujaga rujana yo ngaho wumve ngo mugere rero muri Kongo. Nahantu abarundi baguma basubiranamo, nahantu tumwe tubona ama video abarundi bagwana, bafatwa, bicwa, induru nk'aba ariko baragwana, bose ugiye kuraba uzosanga ari babandi b'amazuru manini. Ndakurahi mugere n'ama video babafatamwo, ama video uzosanga ari babandi b'amazuru manini. But why bino bintu biba cyane? It is because harimo imice ibiri ihari kubwisha. Iyo mice ibiri igakwegera n'abandi bantu batari bakwiye kubijamo. Umuce wa mbere hari abaseneri bahungiyeyo, umuce wa kabiri hari abadede bagiye kubasangayo, sivyo? Iyo mice rero ibiri iyihuriyo niguma igwana buri kanya, bamwe bagenda batazi n'ibyo bagiye gukora, abandi bagenda bazana za politike zabo bakuye ngaho mu Burundi zo kwitwara nk'inyamaswa, bakitwara uko ariko kose ngaho bagomba. Rero iyo bagezeyo ni ingwano na kajagari no kubeshereranira, za politike zose bakura mu Burundi bazigezayo, zabariza ubwoko ivangura babigezayo, ivy'imigambwe babigezayo. Nta nubwo bariyo nk'abari kurondera ubuzima, ahubwo bariyo nk'abari kugwana, umenga bariyo nk'abari guhiga abandi, kandi nta nubwo babihemberwa. Eka n'ukuri kw'Imana nta nubwo bumva ngo ni bamaneko b'igihugu. Eka ibirofa biraho vyonyene, nta nubwo ari bamaneko b'igihugu. Ntabwo bamaneko b'igihugu arabagenda kugwanira mu muhanda, ntabwo bamaneko b'igihugu abagenda kudodoroberaniriza, wamuha ifaranga gahora ntavuga utamuha ifaranga agacagenda kukosha. Nawe ntabwo maneko b'igihugu ari umuntu aza ngaho ngo ntwara ku moto akiba moto yawe, mwagwana kana kwica mbwa wa mutsinda yirukanye moto. Abo si bamaneko b'ibihugu n'uburofa. So naho rero kuri point yanje ya nyuma, mureke abarundi tumenye ko turi kurondera ubuzima mu mahanga kugira ngo twese muri rusange twibesheho. Mureke dupambane n'ubuzima, mureke dupambane no kwiyubaka, mureke dupambane no kwiteza imbere. Nubona umurundi mugenza waje hiyo bana nawe neza, ubane nawe amahoro, mufashanye, mwitaneho, muterane imbere, uko no umurundi mwene so, no umurundi mama wacu. Guhamana kugwana aho tugeze hose biradusuzuguza, biratugayisha, bigaca bigereka ko n'igihugu cyacu mbega nta gaciro ngaho giha abarundi bari mu mahanga. Usanga naho upfa ubumenga uri hene ipfuye. Hamikire mwege b'amazuru manini, mwagabanije ayo matiku nka Eric Nyandwi, mukagabanya amavangura, ntabwo ari muri mwese ariko beshi, mukagabanya ayo mavangura, mukagabanya ayo matiku, mukagabanya kwaba mu mahari atamumaro zigira, koko mugakora ibintu bizima by'abantu bazima. Ibyo ni mwabikora kugira ngo namwe muba abantu nk'abandi, mukire nk'abandi, muba abanyabwenge nk'abandi. Mureke kwama mu matiku y'uburofa bw'abana ngaho, kandi muri abagabo bakuze muri n'ubwanwa. Biragayisha ibyo bintu sana, waragize ngaho ngo uri n'ubwenge. So that is why muri jewe munzana ibyo bintu by'amazuru hano nakubwira nti bamwe je bano bantu muvuga ko dufite amazuru amwe, ndabinginze vraiment ntimusubire no kubinyita.